Mbega n'icayi ciza co gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore afise inda? Ni ryari bibujijwe ko umugore afise inda akora imibonano mpuzabitsina? Mbega n'ivyahe bintu abantu bihendako mu gihe umugore afise inda akoze imibonano mpuzabitsina? Hari ibintu abantu bihendako bakavuga ngo umwana azoca afira mu nda canke azovyara umuprematire, ibintu vyinshi bitandukanye. Nivyo niho bitatu tugiye kuvugana kuri uyu munsi, ngiye kubigisha kuri uyu munsi. Icambere ngiye kubabwira akamaro ko gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe umugore afise inda. Ngiye kubereka kandi n'iryari bibujijwe ko umugore afise inda akora imibonano mpuzabitsina. Ndabereke n'ivyo abantu bakunda kwihendako ku mugore afise inda akoze imibonano mpuzabitsina. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Rero tugiye guhera kuri iki twahereje ko ibintu abantu bakunda kwihendako ku mugore afise inda akoze imibonano mpuzabitsina. Benshi bakunda kureka kubikora kuko bavuga ngo gukora imibonano mpuzabitsina ngo vyokomeretsa umwana ari mu nda. Ivyo sivyo na gatoya. Umwana ari mu nda ntashobora gukomereka kuko haba imibonano mpuzabitsina. Kuko umwana ari mu nda abakingiwe n'ibintu bitatu nyamukuru. Hariyo iyi corps ferme, ni kuvuga ubwinjiro bw'igitereko ruba bwugaye, ni ukuvuga ntibishobora gukunda ko ibintu bivuye hanze bishikira umwana ari mu nda. Igitereko ubwacu kirakingira umwana. Hariho ni liquide amniotique canke arya amazi umwana aba arimwo mu nda, nayo nyene aramukingira. Ni ukuvuga ibyo ni ibintu bitatu bikingira umwana nyamukuru. Ivyo rero biratuma mu gihe umugore ko akora imibonano mpuzabitsina, biratuma umwana aba akingiwe neza atangorane n'imwe. Ico kintu c'uko ngo umugore afise inda akoze imibonano mpuzabitsina ngo bishobora gukomeretsa umwana, ico sico namba, kiraciweko akarongo. Abandi bavuga ko ngo le pénis peut toucher le bébé. Abandi bavuga ngo iyo umugore afise inda agakora imibonano mpuzabitsina ngo igitsina c'umugabo kirashobora gushikira umwana, ariko ivyo sivyo na gatoya, kuko umwana aba akingiwe n'ikoro ibiri ferme canke ubwinjiriro bw'itereko ruba bwugaye. Ni ukuvuga igitsina c'umugabo ntigishobora gushikira umwana. Ico naco kiraciweko akarongo. Abandi bakunda kuvuga ngo imibonano mpuzabitsina ngo yama ituma haba fausse couche ngo imisi yose. Bavuga ngo iyo umugore ngo afise inda agakora imibonano mpuzabitsina ngo imisi yose ngo acagira fausse couche canke inda igakoroka, ariko ivyo sivyo na gatoya. Nico naco ca gatatu kiraciweko umurongo. Ikindi naco bavuga, bakunda kuvuga ngo iyo umugore akoze imibonano mpuzabitsina ngo bice bituma bavuze ngo rapport déclenche l'accouchement, ngo bice bituma avyara, ariko ivyo turaza kubibona hariya bituma avyara mu misi ya nyuma ari mu kuvyara nyene, aho aza kuba ariko araba ibindi bintu bitandukanye. Ariko ivyo mu ntango mu gihe mu mezi ya mbere, ukwezi kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa mbere, ivyo gukora imibonano mpuzabitsina ntibishobora gutuma ngo umugore aca avyara, ariko ivyo bishobora gukunda mu misi ya nyuma umugore agomba kuvyara, naho nyene si ku bakobwa bose. Abandi bakunda kuvuga ngo le sperme peut nuire le bébé, ngo imbuto z'umugabo canke sperme ngo zirashobora gushikira umwana ari zikamwetufa canke zikamwononera ubuzima bw'umwana, ariko ivyo navyo ntibishobora gukunda kuko col de l'utérus iba yugaye. Ni ukuvuga sperme z'umugabo ntizishobora gushikira aho umwana ari. Ikindi twateguye ino ni ikibazo ngo les femmes perdent son désir sexuel automatiquement. Abandi bavuga ngo mu gihe umugore afise inda ngo kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina ngo bica bigenda ubwo nyene, ariko ivyo navyo sivyo na gatoya. Ikindi naco abantu bakunda kwihendako ni iki kintu bavuga ngo le bébé ressent le rapport et souffre. Bavuga ngo umwana ari mu nda ngo arumva ko umugabo n'umugore bariko barakora imibonano mpuzabitsina, hama ngo bikanamubabaza. Ivyo sivyo na gatoya. Umwana ari mu nda arumva ko hariko haraba movement kuri mama wiwe, canke arumva ko mama wiwe ariko arinyiganza, ariko ivyo ntibishobora gutuma ngo aca ababara. Arumva ko hariko haraba iyo rapport, ariko ntibituma ababara canke ntibimubabaza. Ivyo ni ibintu bimwe muri bike muri byinshi twashoboye kubategurira abantu benshi bakunda kwihendako.
turabe mbega n'iryari bibujijwe gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore afise inda. Umugore afise inda birabujijwe ko akora imibonano mpuzabitsina mu gihe ariko arava amaraso. Urashobora kuba ufise inda haguma hagira amasenye vagino cyangwa ukaguma ubona amaraso mu bihimba byawe byirondoka. Aho ushobora gusanga habaye amagrossesse extra-utérine cyangwa izindi ngorane zitandukanye. Muri ico gihe gukora imibonano mpuzabitsina aho kiba kibujijwe mu gihe ufise inda. Mu gihe uri kurababara cyangwa uri kurava amaraso cyangwa col de l'utérus yawe yoroshe gose, aho naho nyene birabujijwe gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe ufise amadoleur cyangwa ufise ububabare ukava amaraso ndetse na col yawe uyikoze ko ukumva iroroshe gose, aho ukwiye kureka gukora imibonano mpuzabitsina. Hariho n'iki bitwa placenta previa, icyo naco tuzobikibasigurira. Hariho n'ikindi bitwa douleur importante pendant ou après le rapport. Mu gihe ufise inda ugakora imibonano mpuzabitsina ukumva urababara, canke mu gihe uhejeje ukumva urababara, aho naho birasabwa ko ureka gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga mu gihe uri kurakora imibonano mpuzabitsina ubabara canke uhejeje ubabara, ukwiye guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe habaye rupture de membrane naho nyene ukwiye kureka gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga hariko haraba perte d'eau canke yubona amazi aguma ukunda kuva amazi mu gihe ufise inda, aho naho ukwiye guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Ahandi naho ni ukureka kubikora mu gihe muganga yabikubujije. Muganga arashobora kuba yabikubujije, umuginekologi wawe arashobora kuba yabikubujije bivaye n'ibyo agomba gusuzuma. Ni ukuvuga aho naho nyene ukwiye kubiheba. Mu gihe naho hari ama infection kandi izi infections sexuellement transmissibles, izi vaginite, cervicite, mu gihe ufise ama infection agiye atandukanye, naho nyene aho ukwiye guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Nivyo rero bintu nuwavyibona ko canke nivyakubako, aho uzoba ukwiye guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Turabe mbega akamaro ko gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore afise inda. Ikintu ca mbere ni préparation du col de l'utérus, twari twakivuze fin de grossesse, pendant la fin de la grossesse. Ni ukuvuga iyo umugore akora imibonano mpuzabitsina afise inda, mu minsi yo ya nyuma haraba iyi liberation y'ama prostaglandine ziba zivuye muri sperme. Ni ukuvuga bice bituma col de l'utérus yoroha, kuko mu gihe umugore agomba kuvyara birasabwa ko iryo col de l'utérus yari yiyugaye, birasaba ko yiyugurura kugira umwana arengane. Rero mu gihe umugore akora imibonano mpuzabitsina muri iyo minsi ya nyuma ari mu kuvyara, biratuma izi mbuto z'umugabo cyangwa iyi sperme y'umugabo ibirimo iyo hormone bitwa prostaglandine. Ni ukuvuga iraza gutuma iyi col de l'utérus yiyugurura canke isubira kumera nk'iyoroshe, kugira ngo mu kanya umwana ntiyagomba kuvayo canke ntihagera igihe cyo kuvyara, umwana iyi col de l'utérus ize kwiyugurura vyoroshe. Ni ukuvuga rero mu gihe umugore ariko arakora imibonano mpuzabitsina mu minsi yiwe ya nyuma cyangwa mu kwezi kwe kwa nyuma ari mu kuvyara, biratuma iyi col de l'utérus yoroha canke imera nk'igomba kwiyugurura, kuko n'ubundi kugira umwana azosohoke bizosaba ko iyi col de l'utérus yiyugurura. Rero muri iyi minsi ya nyuma gukora imibonano mpuzabitsina biraza gutuma habaho aka gakaburamubiri cyangwa agakaburangingo bitwa prostaglandine, karaza gutuma iyi col de l'utérus biza kuyorohera kwiyugurura. Ikindi tuvuga ni amélioration du sommeil. Mu gihe umugore ahejeje gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wiwe, harabaho itiro canke itiro rica rigenda neza. Mu gihe umugore afise inda aba akeneye itiro. Rero iyo akoze imibonano mpuzabitsina murumva ko itiro rica riza vyoroshe. Ni ukuvuga umugore afise inda canke ndetse umuntu wese arakeneye itiro. Rero mu gihe uhejeje gukora imibonano mpuzabitsina, kenshi ucugira itiro rimeze neza canke itiro ritegezwa kuza kandi rimeze neza canke rifise karite nziza. Rero mu gihe ukoze iyo mibonano mpuzabitsina uri umugore uba ukeneye itiro. Rero itiro riraza nako iyi mibonano mpuzabitsina iratuma umugore agira itiro rimeze neza.
Ikindi twashoboye gutegura hano ni amélioration de la circulation sanguine, ni ukuvuga iyo iyi activité sexuelle stimule la circulation, ni ukuvuga gukora imibonano mpuzabitsina bituma amaraso atembera neza mu mubiri. Iyo amaraso ariko atembera neza, umubiri canke ibihimba by'umubiri biraronka oxygene ikwiye, canke ibihimba by'umubiri biraronka oxygene imeze neza. Ikindi twavuze hano ni soulagement de certaines douleurs, ni ukuvuga iyo umugore afise inda harabaho kubabara ino douleur lombaire, ino mu mugongo twavuga, canke inda y'inyuma. Iyo umugore akora ngo imibonano mpuzabitsina harabaho soulagement de douleur, ububabare buragabanuka, canke harabaho gukandwa kubwo bubabare umugore agira mu gihe afise inda, ni ukuvuga ni muri région lombaire canke mu mugongo w'inyuma, canke mu kirundi sinumva neza ngene twakivuga, ariko ni douleur lombaire, umugongo muri umugongo wo ngaha inyuma hari ububabare umugore afise inda ashobora kugira. Rero iyo akora imibonano mpuzabitsina ubwo bubabare burabasuraje canke burakandwa. Ikindi ni augmentation de la confiance en soi, la femme peut se sentir toujours désirable, ni ukuvuga iyo umugore akora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wiwe mu gihe afise inda, umugore aguma yumva naho atari mu bihe byiwe byiza, canke ntaba ari mu bihe byiwe byiza bivaye nuko inda irababaza, araremerwa ama stress, ariko iyo abona umugabo we amuba hafi arumva ko nawe nyene akiri umuntu, canke akiri umuntu wo kwifuzwa. Ivyo navyo biratuma mu mutwe wiwe amererwa neza, canke mu vyiyumviro vyiwe etat psychologique yiwe iramererwa neza, arabona ko umugabo atamutaye canke umugabo akimukunda. Iyo umuntu wese yakunzwe ategerezwa kumera neza. Ikindi twashoboye gutegura hano ni bien-être psychologique, niyo mejeje kuvuga. Mu gihe umugore afise inda aba afise ama stress, aba afise kwiganyira no kwihebura, ariko rero iyo umugore akora imibonano mpuzabitsina harabaho iyi liberation ya endorphine, ni ukuvuga umugore agumana akanyamuneza canke aguma amerewe neza, bituma ya stress canke kwa kwiganyira canke bwa buremere ariko arumva abwibagira. Ikindi twashoboye kugira hano ni renforcement du lien du couple, ni ukuvuga iyo habaho gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe umugore afise inda harabaho renforcement, hako umugabo yoca aja mu bandi bagore ngo mu kurindira ko umugore we azovyara. Rero iyo amuba hafi umva ko couple canke urwo rukundo rwabo rurakomera, isumba ko aho umugabo yoca aja mu bandi bagore ngo nuko umugore wiwe afise inda. Nibyo rero twari twashoboye kubategurira kuri uyu munsi, aho twari tubereka ibintu bigera kuri bitatu. Twari tubereka iciza cyo gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe umugore afise inda, twaberetse n'ibyari bibujijwe, twaberetse n'ibyo abantu bakunda kwihendako mu gihe umugore akoze imibonano mpuzabitsina afise inda. Nibyo vyigwa rero twari turabereka uyu munsi. Ushobora kuba ufise ico wongerako canke ico utatahuye neza, ushobora gucandika muri commentaire. Nibyo bintu bitatu twari turabereka, ntitwogira resume, cyo bitwara umwanya muremure, ariko urashobora gusubiramo video witonze ukayiraba neza. Ufise ikibazo ubaza ukakibaza muri commentaire, turahari ku bwanyu. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Ushishikare gukurikirana bino vyigwa, ushobora kuba uravye ino video yose, bisigura ko wahimbawe n'ibi biganiro vyacu. Ibuka kuraba ko wakanze ngaha kuri subscribe canke kuri s'abonner kugira ushigikire bino vyigwa, ukande no kuri like. Ufise umugenzi wawe w'umumama w'umupapa ubona ko iyi video yomugirira ikimazi, uyimurungikira uciye ngaha kuri partage, naho gutama yandi ma video akurikira.